urugamba rurabandanya ubuye tugeze ku bantu 692 batuye ku coronavirus. Ushima Imana ko 630 bakize, abari ku miti 61 manuka. Iyi ni sanamu yerekana ingene abantu bandura ahatukura n'ingene bagenda bakira. Urana yuko tugira Imana yuko abanduye bose tubakurikirana bagakira. Isa namwe rero nshaka ko muraba zijya ngingo turiko turafata kuko yerekana umukuru w'ibyo ati duteza gukora kujya ko kwinkoko ibundikira imiswa. Murabona neza yuko hagati mu gihugu n'ubundi ikiza turiko turakigwanya turakimetriza. Mugaba baza bava hanze isa n'amusa no kwa service murabona yuko ari benshi. Arabamesha yuko kuva dutanze icegeranyo c'ifata kibanza c'amezi 3 tumaze kuronka abagwayi 178 mu kwezi kw'icumi na rimwe n'intango yo kw'icumi-na-2. Abo rero murumva yuko ari benshi. Muga muri abo bose uretse nka 4 bandujwe n'abaje bava hanze, bose baje bavuye hanze. Cyumvikana yuko tegerezwa gushyira inguvu ahantu ku mafrontiere. Ibisanamu iravyerekana. Tutabikoze uko isanamu zohava iduhindukira kujya kubimeze nka. Nico bituma kandi dusaba n'abene igihugu ko atokwijaja. Zijya ngendo nziza zo gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune no gutaramukanya irakenewe kuko aba bose baza bavuye hanze mugabo barishobora kwinjira mu gihugu. Mbega none baza bavahe? Aha murabona ko benshi 106 barenga binjirirana baciye ku mbibe dusangiye n'igihugu ca Tanzania. Abandi bazana indege abava mu Rwanda. Murabona ko ibihugu bikurikira byerekana yuko ibihugu bidukikije coronavirus ni nyinshi. Bisaba rero ko tugira inguvu ukiyubara kugira ngo dusubira inyuma ahubwo tubandanye dukora ibikorwa by'iterambere bikurikira. Aho tubavurira kugira ngo murahabona henshi ni ku mafrontiere, ahandi ni nabo baje n'indege watamerewe nabi tubajana muri hotel beri. Nabaza n'indege urabona yuko kompanyi zose tugenda turaba abantu zatuzaniye. Aha murabona yuko Ethiopiane imaze kuzana 13 bagwaye, Kenya 12, Brussels Airlines 5. Murabona ko hari imisi bikeye. Rwanda Air 4, abazana UN 2, Uganda Airlines 1. Utegeza gushira inguvu ahanini ku Barundi tubona batarumva neza akamo kanyecubera mu gihugu cyacu Burundi. Aho usanga umuntu agiye n'indege kubera yuko bavuze yuko test ya covid ugenda uriha maheri 10 gusa ya fishi tariha mu ugarutse ufasha kugira ngo turonka ama reactive baca bakwepa akacaca ikigoma akaza n'amaguru cyane n'imodoka. Umuzigazanye yari gutanga ikori muri obehe aca yizira mu ijoro akaca yinjira ntaje muri quarantaine akaca yinjira ugasanga hamwe yashitse hagati mu gihugu. Abo rero twabivuze neza umuntu yezoca hose ama passport yabo dusaba abajejwe umutekano muri PAF ko bayagumya barabe neza uyu muntu ajavahe kuko hariho imigenderanire isanzwe hari hagati y'abene gihugu bo ku ntara zihanwe na Tanzania. Aho usanga bari hakurya bakari hakuno bakari misoko ivyo nta ngorane kuko nta hantu kure baje. Mugabo abantu wese azobavuye mu kindi gisagara Dar es Salaam n'ahandi azoshikira muri quarantaine mu ntara azoba yinjiriye kuko nuko nyacyo yabivuze ituyiza indani tuzomuvurira iyari azoca gumayo gushika kize.